Imwumvanira ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloys Bigirimana. Mwaramutse Jeffrey ndamusinamwe muteze amatwi muri aka kanya aya makuru agizwe hanini n'ayavugwa kuri Afrika. Leta ya Chad yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ata mugambi ifise wo gutunganya ikigandaro no kunamira Hissène Habré yigeze kuba ari perezida yishwe na COVID-19 ejo ku munsi wa kabiri aho yari afungiwe muri Senegal. Leta yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko yihweje ivyaha yakoze nuko atagateka yahaye abo yahohoteye atana kimwe kimutegekanirijwe ku rwego rwa leta. Umuryango wiwe ntaco urashikiriza ku gihe canke ku kibanza azofubwamwo. Leta ya Nigeria yavuze ko itagitekeranya ko Abubakar Shekau umukuru w'umugwi w'iterabwoba Boko Haram yafuye. Amakuru y'urupfu rwa Shekau yatanguye gutangazwa ubwa mbere haraheze amezi atatu. Ibimesha makuru vyavuze ko yafuye mu mirwano yabereye mu mashamba ya Sambisa yabaye hagati y'umugwi yararongoye hamwe n'undi muhari w'iterabwoba urwanira mu burengero bwa Afrika. Shekau yatwaye Boko Haram kuva mu 2009 yagirizwa iterabwoba ryahitanye abantu barenga 30,000 byanatumye kandi amamiliyoni bahunga ingo zabo. Muri Afrika kandi perezida wa Tunisia Kais Saied yarongereje ikiringo cyo guhagarika inama nshingamateka na Sena kugeza hasohowe irindi tangazo ribihindura. Ni nyuma y'ukwezi akuye mushikiranganje wa mbere wiwe acayiha ubutegetsi bwose mu gihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavyise gutembagaza ubutegetsi. Perezida Said yavuze ejo kuwa kabiri ko inama nshingamateka na Sena ari intambamyi ku gihugu. Ibiro vya perezida byavuze ku munsi wa mbere ko abashingamateka bazobandanya batagira ubuhangagwa kandi ko agiye kuzobimenyesha abanyagihugu mu minsi iri imbere. Washington, ijwi ry'Amerika. Mushikiranganje wa Algeria ajejwe imigenderanire n'andi makungu Ramtane Lamamra yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko igihugu ciwe cahagaritse imigenderanire na Maroc ku mvo z'ico yise ingendo igayitse y'ico gihugu. Abitangaje inyuma y'amezi ivyo bihugu byo mu buraruko bwa Afrika bimaze igihe bitarabana ryiza. Ivyo bihugu bimaze imyaka byagirizanya gushigikira imihari irwanya urundi ruhande. Muyabandanywa avugwa mu makungu, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze za Amerika yabwiye bagenzi we bo mu mugwi G7 ejo ku munsi wa kabiri ko Leta Zunze za Amerika yari mu nzira nziza yo kuva muri Afghanistan ku itariki ya 31 z'uku kwezi k'umunani, ariko yongeye ko hariko harihwezwa imigambi yihuta yokorwa mu gihe ico kiringo bitoshoboka ko cubahirizwa. Ibiro vya Perezida White House vyavuze ko Perezida Biden kandi yabwiye uwo mugwi w'abategetsi ndwi ko kuvana abasirikare bose ba Amerika muri Afghanistan mu mpera z'uku kwezi bizovana nuko abatalibani bazofasha mu guha inzira abahunga baciye ku kibuga c'indege c'i Kabul. Abategetsi bo muri Amerika bavuze ko Amerika imaze gukura muri Afghanistan abantu hafi 58,000 barimwo abanyamerika barenga 4,000 kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi k'umunani, umunsi w'imbere yuko abatalibani binjira i Kabul bakifatira ubutegetsi. Abatalibani basabye incabwenge kudahunga igihugu cabo ejo ku munsi wa kabiri, bongera bagabisha Amerika n'inshuti zayo zihurikiye muri OTAN ko batazobemerera kurenza ikiringo cyo gutahukana abantu. Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru.
mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arashinja abacamanza bo muri icyo gihugu kudindiza imanza no kurenganya abaturage. Kona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore, ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'iburi abantu 50 bariko barizwa n'iki ubutungane. Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ishyirahamwe Olukome rishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Burundi ryo rirabivugaho iki? Ishyirahamwe Olukome ryo umukuru w'igihugu ashikiriza kuva kera janye no kurwanya igiturire no gusabura amatungo ya leta, twebwe turabishima cane, twamasuko turabivuga kandi tugenda kubivuga. Uwo nawe ni Gabriel Rushiri ukuriye ishyirahamwe Olukome. Naho mu Rwanda byitezwe ko icyo gihugu cyakira abanyeshuri 250 b'Abanyafghanistan-kazi bagomba gukomereza amasomo yabo muri icyo gihugu mu gihe batarizera umutekano mu gihugu cyabo. Aya makuru n'ayandi ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashinja abacamanza bo muri icyo gihugu kudindiza imanza no kurenganya abaturage. Mu nama yakoresheje abacamanza bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi ejo kuwa kabiri, yavuze ko iyi ngeso ishobora gutera akaduruvayo mu gihugu, abasaba guhindura imikorere inzira z'ikigendwa. Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda nibyo tugezaho. Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura kuri no wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza ko akazi bakora karangwamwe biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka. Kona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore, ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'iburi abantu 50 bariko barizwa n'iki ubutungane. Mbwira umukuru w'igihugu wacu iki ndagenda mu komine nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, twebwe ingorane dufise n'ikibazo c'abacamanza. Ubukene dufise tubutewe n'abacamanza. Ubu ntukironka urubanza utagurishije impene, utagurishije inka, utagurishije itongo, ntugitunganiriza. Abandi bakabwira bati ni haba ubona ubwicanyi buri kubara muri iki gihugu buterwa n'abacamanza. Iyo ata mucamanza ariho baramwicira. Ubu nyene mwohinduka, ubu nyene Uburundi bwaca bugira amahoro atagiye kwangana. Ivyo umukuru w'igihugu yashikirije vyashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu. Amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje habona mu bisata bitandukanye vy'igihugu hose bidogera cyane abacamanza. Ivyo bakunze gushikiriza ubwo rwego rw'umuhuza n'abanyagihugu bakigwa nabi n'inzego z'ubutungane, imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe, izimara imyaka n'imyaka zitagiye habona, abafungiwe ubusa kubera ibiturire. Ivyo umuhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze. Ibice birenga 82% by'abene gihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora. Ikiganiro turagisura mugabo ivyangwa tsokiranda public uko turabaza ibibazo bitandukanye, duhereye mu bene gihugu tukaja kubatowe, tukaja mu baserukira amadini n'amashengero, ibisata bitandukanye. Aha muca mwumva yuko imwe n'icyo mukuru w'igihugu yari karavuga atarira busema muri babene gihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga bariko baridoga. Na twege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishika 82% dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza. Kubw'umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ishirahamwe ry'abashingwamanza bajejwe kuburanira abahohotewe b'abarundi mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha, ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza. Amenyesha ko kubona afata ko kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari biza ariko ko bidahagije. Turavye igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu, umushikiriza amanza kizigenza novuga magistrat supreme, hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere public ati nimugira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira bahanwe habe akarorero. Ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko
hashoboye kuba ikintu gikomeye, abandi nabo bagashobora no gukurwa mu kazi kugira no usigaye abone akarorero, abone ivyo ari vyo ko kurya ruswa, gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse biteje isoni n'iceyi urwego rw'ubutungane, atari ibintu vyo kwanjanjwa ko, atari ibintu vyo gufinatisha. Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose barya ibiturire mu kubashengeza kuko babatukisha. Yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro, izitaraburanishwa nazo zikihutishwa. Yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tukivuga kuri iyo nkuru, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Bwana Gabriel Rufyiri, mukuru w'ishyirahamwe rirwanya ruswa n'akarengane mu Burundi Olicom, abanza kumubaza icyo avuga ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu byerekeye ibibazo bya ruswa n'ubutabera. Mw'ishyirahamwe Olicom byo umukuru w'igihugu ashikiriza kuva kera bijanye no kurwanya igiturire no gusabura amatungo ya leta, twebwe turabishima cane, twamaze uko turabivuga kandi tugejeje kubivuga cyane dushima gusa ivyo avuga, dushima cyane ko atari umuntu ari mu bantu mu myaka 15 iheze atwawe mu banga atandukanye, atadosiye nimwe turamutoramwo, kandi atari umuntu ivyo bintu vyitugiturira bizira. Ico rero nico kiduha inguvu kwemera no gushima ivyo ashikiriza. Kugira Perezida ashire ico kibazo hagaragara afise abamwunganira nk'umushikiranganje yajejwe gutungane, si kuvuga ko ico kibazo cabaye nase mu Burundi. Ikibazo kijanye n'ubutungane ni kibazo gihambaye cyane, kuko ubutungane nibwo bujeje gutunganiriza umukuru bugatunganiriza n'umutu, cyane abantu bitwa ko ari bato hamwe n'abazana imitahe mu gihugu eka bose muri rusange. Ikibazo rero kihari uno munsi mbere kimaze imyaka tari mike, nuko usanga abajeje gutunganiriza abandi kenshi na kenshi usanga ari abanyamafaranga baje imbere n'abitwaje igitugu c'ubutegetsi. Ivyo rero ugaca usanga umworo, umukene, umugorwa ntagira ijambo ahantu nk'aho. Ivyo rero nibaza yuko ishyirahamwe Olicom twanabishize mbere no mu rwandiko twarukiye umukuru w'igihugu w'impapuro 11, aho hariho n'ibice bishika kuri 3 twahariye ico gisata c'ubutungane, tuvuga n'ibyo kubabwira ngo bishobore gutungana. Umukuru w'igihugu rero tukizera neza yuko nkuko nabivuze twaza tumwemera kandi twemera ingene twamubonye, ivyo byose atahindutse mu nyuma, twebwe turi mu bantu bemera neza yuko niyashishikara ko uko akora igihugu gishobora gutora mitende. Ico gikorwa ntigishobora kuba kigoye kurangura nkuko mwabivuze, kuko muvuga ko mu bakora ayo mabi kurya ibiturire no gukora nabi harimwo abafise amatungo eka n'abishimikiza ubutegetsi bafise. Ndabizi cyane, ndazi imyaka irenga 40 maze nkurikirana iki kibazo c'abasuma, abo twebwe mw'ishyirahamwe Olicom twita ababandi. Ni ikibazo kigoye kuko nta muntu abo bantu bibanga uwo ari we wese bafite amayeri menshi bakoresha. Mugabo ico nashimiye umukuru w'igihugu ariko arakora nuko ubona yuko agenda kimwe bita mu gifaransa prudemment mais aussi sûrement, nukuvuga agenda ashira ku mugaragara ingene ibintu byose bigenda bikoreka. Urabona ko agenda intambwe ku yindi. Ibi rero twese tugasabwa kumushigikira kugira ngo abo basuma, abo babandi, abo banyoni babure isaganirizo. Muribaza ko inyuma y'iyo nama abacamanza n'abandi bose mwavuze nk'abategetsi bikikamukiza bakaja muri ubwo bubisha, hamwe n'abandi bose bafise uruhara mu kudatunganiriza abarundi, muribaza ko bazoteba bakikebuka? Kwikebuka birafise intambwe bicako, suko gusa umukuru w'igihugu ashikira ijambo nk'iryo ngo bica biba oya, birafise intambwe zitari nke bicako. Intambwe ya mbere ni y'ukubivuga umukuru w'igihugu avyemera
kandi tubona ko icyo avuga aricyo yemera kubivuga ku buryo bw'umugaragaro. Iyo ni intambwe ya mbere kandi ihambaye. Intambwe ya kabiri ni yuko hajaho amategeko atuma umushikirizamanza n'umucamanza n'abagana ubutungane bumva yuko hari amategeko umwe wese mu ruhande rwiwe amwubahiriza. Ibyo rero kugeza ku ino saha mu gihugu nibyo hariho ibihari mugabo hariho byinshi bitahari. Ico nukubanza kukimenya abantu tukacumva. Kigira gatatu twibaza gikwiye amaze kuja amategeko nuko hajaho abacamanza bafise kimwe twita mu gifaransa integrite ni umuntu nawe muzanira igiturire ashobora kubwiheba ntagifate. Ibyo rero bimaze kuba haca hakurikira kindi ntibaza ko gihambaye ni ikijanye nuko abanyagihugu nabo bamenya uburenganzira bwabo kanka umuntu wese bagomba kubarenganya bakaza barevuga nk'uko bari barabiti. Gabriel Rufyiri umukuru w'ishyirahamwe Orukome murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe mugabo munkundiye novuga ikintu gihambaye cyane abategetsi berekana ubutunzi bafise ubutungane bukora akazi kabwo bashiraho ya sentare isumba izindi yitwa la haute cour de justice kugira ngo abantu bose bumve yuko bari munsi w'uwo mutaka w'amategeko. Uko bitagenze gutyo bizotugora ko dushobora gutera imbere. Mugabo mukuru w'igihugu cacu na shishikare atera imbere turi nyuma ziwe mu byo ariko arakora. Ndabashimiye cyane rwose. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. U Rwanda rwemeye kwakira abanyeshuri 250 b'Abanyafghanistan, abarezi n'ababyeyi babo. Aba banyeshuri nabo mu ishuri rukumbi ry'abakobwa b'Abanyafghanistan biga bacumbikirwa mu kigo. Aya makuru yemejwe n'umuyobozi w'iryo shuri wavuze ko babaye bimuriye amasomo yabo mu Rwanda mu gihe cy'igihembwe kimwe. Tim Harris ishimwe nibyo atubwira. Abo banyeshuri nabo mu ishuri ryitwa The School of Leadership Afghanistan SOLA ryigamo abanyeshuri 250 b'abakobwa biga bacumbikirwa mu kigo. Niryo ryonyine ryigisha ricumbikiye abakobwa muri Afghanistan. Ku rukuta rwe rwa Twitter, umuyobozi w'iri shuri ryigisha ibijyanye n'imiyoborere Shabana Basij Lasik yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo barangije gutwara bano bakobwa babavana mu mujyi wa Kabul. Abandi bashoboye gukura muri Afghanistan harimo abarimu, abakozi n'imiryango yabo. Basij Lasik yavuze kandi ko ubu bose bari mu nzira berekeza mu Rwanda baturuka muri Katari, aho biteguye gutangira igihembwe cy'amashuri mu mahanga ku banyeshuri babo bose. Kuri ubu butumwa bwiyanditse kuri Twitter, Basij Lasik yakomeje avuga ko hari abantu benshi bagize uruhare rukomeye muri uru rugendo, aho yagize ati nubwo ntabasha kubashimira mwese hano ariko ndashaka ku buryo bweruye gushimira leta ya Katari, u Rwanda na leta zunze ubumwe za Amerika mu buryo bwose badufashije. Mu rurimi rwa Pashto rukoreshwa muri Afghanistan, SOLA bivuga amahoro. Intego nyamukuru y'iri shuri rya SOLA no guha abakobwa b'Abanyafghanistan urubuga rwo gukarisha ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi. Abanyeshuri barangije muri iri shuri baba baratojwe ko uruhare rwabo ari ukuzamura umuryango ndetse no kumva ko bakwiye gushyira imbaraga zabo hamwe bakagira uruhare mu buyobozi, bumva ko bafite imbaraga zo guhindura ejo hazaza h'igihugu cyabo. Abana b'abakobwa biga muri SOLA baturuka mu ntara 28 kuri 34 zigize igihugu cyose. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko iri shuri rya SOLA ryimutse ariko atari ibya burundu. Yavuze ko bateganya kumara mu mahanga igihembwe kimwe gusa mu gihe ibintu byabisubiye mu buryo bagasubira muri Afghanistan. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda nayo yasubije Madame Basij Lasik ku rubuga rwa Twitter ivuga ko biteguye kwakira ishuri rya SOLA aho bazaba bakomeza amasomo yabo mu Rwanda. Nubwo ariko intego y'iri shuri ari uguha urubuga abakobwa mu kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu, hari byinshi umuntu yakwibaza niba bizagerwaho mu gihe igihugu cyafashwe n'abataliban batahwemye kubangamira uburenganzira bw'umugore.
ubwo bari ku butegetsi mbere y'imyaka 20 ishize bari barashyizeho amategeko abangamira abagore kujya mu mashuri no mu tuzi. Ishuri Sora rikaba ryarashinzwe nyuma y'ubutegetsi bw'abataliban ahanini mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire y'uko umugore atagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi. Hari hashize igihe gito Basig Lasek ashize ahagaragara video atwika inyandiko z'abanyeshuri be kugira ngo abarinde abatalibani. Ubundi butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko umutima we ubabajwe cyane n'ibiri kubera mu gihugu cye. Basig Lasek yavuze ko mu gihe yari Kabul areba abanyeshuri be yabonye abantu bafite ubwoba, uburakari n'abandi bafite ubutwari. Yavuze kandi ko yabonye abandi bana b'abakobwa b'Abanyafghanistan bari mu kigero nk'icy'abanyeshuri be basigaye batagira kivurira. Basig Lasek yavuze ko icyo asaba isi ari ikintu kimwe gusa, no kudakura amaso ku Banyafghanistan mu gihe abo bana b'abakobwa bo badashobora kuvaho. Ati rero rwose ntimureke ibitekerezo byanyu bijya kure, uko ibyumweru bigenda bishira muhanga amaso kuri bariya bana b'abakobwa. U Rwanda ruri mu bihugu 13 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko bwemeye kwakira by'agateganyo impunzi zituruka muri Afghanistan. Kugeza ubu nta mubare uramenyekana w'impunzi z'Abanyafghanistan u Rwanda ruzakira n'igihe bazagera mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na leta y'u Rwanda kugira ngo imenye igihe izi mpunzi zizatangira kugera mu gihugu, ariko kugeza twandikiye inkuru twari tutarabasha kuvugana nabo. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya corona mu Burundi yaraye itegetse ko abanyeshuri barenga 30,000 biga bacumbitse mu bigo byabo ku mashuri ya leta n'ayigenga babanza kwipimisha mbere yo gusubira ku ishuri mu kwezi gutaha. Iyo komisiyo kandi yavuze ko nta rukingo rwa COVID-19 ruragera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe iyo ndwara imaze guhitana abantu 38. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira. Umugwi w'igihugu jeje kurwanya ikiza c'umugera wa corona wemeza ko hamwe abanyeshuri bose batipimishije ico kiza bohava bagikwiragiza hirya no hino mu gihugu kuko bava mu mihingo itandukanye. Mu nama idasanzwe y'uwo mugwi yabaye kuri uyu wa kabiri, Jean Baptiste Nzuriro Nkankuze, umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, yavuze ko uwo mugwi wategetse ko abanyeshuri bose biga baba mu ndaro mu gihugu bapimwa imbere y'uko umwaka w'ishuri utangura mu kwezi kuza. Hazopimwa abanyeshure bose basanzwe baba mu mashure y'indaro kugira ngo bazogende bashikira mu mashure biboneka neza yuko batagiye batwaye umugera wa corona kugira ngo bahave bawanduza abandi. Ariko nabajya abanyeshure usanga biga bataha mugabo biga mu mashuri asanzwe afise indaro, abo nabo nyene bazopimwa kugira ngo nkumbura uwo mugera bagiye mw'ishure ntibazohave baca bawanduza abazoba basanzwe bari mu ndaro. Ico gikorwa vyibonekeje ko hariho abantu bategeza kukigiramwo uruhara runini, aho twovuga nk'ababuramatari, abajejwe indero mu ntara, abajejwe amagara y'abantu mu ntara, aba musitanteri basanzwe barongoye amakomine. Naho atashirama rihuza abavyeyi bose b'abanyeshuri rihari mu gihugu, babiri mu bavyeyi bavuganye n'Ijwi rya Amerika barashima ico gikorwa kuko ari ku buntu ata amafaranga abanyeshuri bazoriha kandi kikaba kigamije gukingira abana babo. Iki gikorwa kizobera ku mavuriro yose mu gihugu makuru, ibitaro by'intara no mu gisagara ca Bujumbura nkuko uwo mugwi wabitangaje. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeye no gushiraho ibindi bibanza byo gupimiramwo abanyeshure, ndetse no ku mashuri y'indaro hazoba hashizweho umugwi w'abaganga bazopima abanyeshuri bitakundiye ko baja ku bitaro by'intara. Ibipimo bizoba vyemewe nibizofatwa hasigaye iminsi 3 gusa ngo amashuri atangure.
uretse abo banyeshuri bazopimwa ku buntu uwundi wese ashaka kwipimisha akeneye gusohoka igihugu atanga ibihumbi 60 vy'amarundi, ubutagira sohoke igihugu nawe akariha ibihumbi 5. Mu ntango z'uko kwezi k'umunani Uburundi bwaremeye kwakira inkingo za COVID-19 zizotangwa niba nk'isi yose biciye mu mugambi wo gukinga wiswe COVAX nk'uko vyatangajwe n'uwo mugwi nyene. Yamara gushika ubu uwo mugwi wamenyesheje ko atarucanco rurashika mu gihugu kandi ko atamuntu n'umwe aricandagishiriza mu Burundi. Ariko gushika ubu tubabwira nta rucanco rurashika kuko ntituraheza kuvugana n'abasanzwe badufasha ingene bizogenda. Ico bikoze na izo ncanco zoshika mu gihugu, utwara uwo mugwi ariwe umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yarakuri inkone ku gishitsa abarundi ko leta itazokwigera ibahimiriza kuja kwikingiza ivyateye amakenga abatari bake. Banki Mondiale yatubwiye ko ishobora kutuzanira amavaccine. Ico mucumve neza. Muri komite Covid twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine, ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije aho tuzoyashikiriza muri Kamebu no muri NSP. Amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike, umurundi azokumva bishaka ko akeneye vaccine azoca agenda yitura abikeneye bamutera urushinge, bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe, mugabe bizomushikira ntazobaze leta. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanira iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ubufaranga na rumwe asaba leta, nta na rumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi ba vaccine ntabyo twavuze, kandi leta nta mafaranga izoshira mu kugura ama vaccine eka nta na rumwe. Ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ryerekana ko Uburundi kiri mu bihugu bidashira inguvu zikwiye mu kurwanya ikiza ca COVID-19. Aha ndetse hari abashingwamanza bahurikiye mu runani Kavibe berekanye ko ico gihugu gishobora kwitwarirwa mu masentare kuko kigakingira abo kijejwe. Kuva ico kiza cadutse mu Burundi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko abamaze guhitanwa n'umugera wa corona ari 38, abamaze gufatwa nabo barenga ibihumbi 10. Yamara harabatemera ivyo bitigiri nk'amashirahamwe yigenga kuko kuri bo abagwara n'abahitanwa n'uwo mugera wa corona ari benshi kurushabo. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Amakuru kwijwi rya Amerika tuyasoreza ku makuru y'imikino mu Rwanda. Haraye hatangiye irushanwa ry'umukino wa basketball rihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arahatubereye. Mu irushanwa rya Afrobasket ryatangiye kuri wa kabiri Kigali mu Rwanda, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yinjiye neza mu rugamba. Mu mukino watangiye saa 12 z'umugoroba ku isaha Kigali mu itsinda rya mbere, abasore b'umutoza Cheikh Sare w'umunyasenegali batsinze ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amanota 82 kuri 68. Abakinnyi b'u Rwanda barimo Dieudonné Ndizeye, Kenny Gasana na William Robbins bari mu bitwaye neza muri uyu mukino. Ni inkuru nziza ku Banyarwanda ku ikipe yabo itangiranye intsinzi kuko bitanga amahirwe yo kuzagira mu cyiciro gikurikiraho. Mbere y'umukino wahuje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari habaye imikino mu itsinda rya kabiri. Guhera saa 4 n'igice za mu gitondo, ikipe y'igihugu ya Tunisia yahuye na Guinea Conakry. Ni umukino woroheye cyane Tunisia kuko yakomeje kugenda imbere ya Guinea guhera ku gace ka mbere k'umukino kugera ku musozo. Tunisia igizwe n'abagabo b'inkorokoro nka Salah Mejri, Mohamed El Mabrouk, Omar Abada, Radwan Slimane, Makrem Ben Omdan na bagenzi babo yatsinze Guinea Conakry amanota 82 kuri 46. Guhera saa 7 n'igice habaye umukino wahuje Misiri na Repubulika ya Centrafrica. Ikipe y'igihugu ya Misiri Le Pharaon y'abasore b'intarumikwa barimo Saleh Amin, Anas Mahmoud na bagenzi babo yagombye gutegereza agace ka kane k'umukino kugira ngo ishobore kwigobotora Repubulika ya Centrafrica yari yayiziritseho. Umukino warangiye Misiri itsinze Repubulika ya Centrafrica amanota 72 kuri 56. Uyu munsi kwa gatatu irushanwa rya Afrobasket rirakomeza. Kuri gahunda hari imikino ine, ibiri yo mu itsinda rya gatatu n'indi ibiri yo mu itsinda rya kane. Guhera saa 6 Nigeria irahura na Mali. Ikipe y'igihugu ya Cameroon irakina na Sudani y'Epfo mu mukino utangira saa 9. Isaa 12 Senegal irahura na Uganda, hanyuma saa 3 z'ijoro hakaza ku umukino wa Kenya na Cote d'Ivoire. Mimoza Munyangaju, Minisitiri w'u Rwanda ufite siporo mu nshingano ze, yifurije ikaze abitabiriye Afrobasket, aboneraho kubasaba kugira uruhare mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona. As I welcome all of you, I also wish to call upon all fans, players and officials that it is our shared responsibility to remain committed in keeping and staying safe from COVID-19 during these years. Ikipe
ikipe y'igihugu y'u Rwanda izongera kumanuka mu kibuga ejo kuwa kane mu mukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Angola guhera saa 12 z'umugoroba. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru, aha niho dusoreje ayo muri aka kanya. Turashimira mwe mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Cyubahiro Dieudonne niwe begeranije aya makuru, yarahagarariwe na Edi Rwema, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu izina ry'abagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe.